Chuti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro je mubadi Jean Christophe Mugisha muri studio zacu turi kumwe n'umuhuza bikorwa hunanirwa abanyagihugu URN hitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation akaba ari umwanditsi w'itabo umushakashatsi umusesanguzi niwerekanye tongo rye ni aho riherereye Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kusherekanye kandi nkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri munyonyo mwaka 2022 mu gihe heze imyaka irenga ijana higishwa kahise katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu yanashize kandi habone idoni ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndagushimiye ndaramukije abarundi batwumviriza ndetse no mu biyaga binini mwese mugira mu bamubahwe. Apotre igihugu c'ubiri gicafatiye Rwanda ibihano vyinshi bigiye bitandukanye ndetse congera kije no mu bindi bihugu biri hirya no hino navyo kibabwira ati bakomeze bafatire ibihano igihugu c'u Rwanda. Uyu munsi rero twabonye itangazo igihugu c'u Rwanda casoye aho cavuze ko abadiplomate bose b'igihugu c'ubirigi bagomba kuba basubiye mu gihugu ciwabo mu masaha atarenga 48. Apotre ibintu kubganyu mubivuga kwiki? Urakoze cyane reka ubwa mbere ndagushimire kuri ibyo bibazo by'inkoramutima. Shimire kandi n'abatwandikiye hari abamaze kunyandikira kuri ibyo bibazo benshi batari bake bambaza kubijanye n'ivyo bihano. Ubwa mbere bwo reka mbanze mvuge ko ibihugu bimwe mu gufatira ibihano u Rwanda canke mu gufata ibihano kubijanye n'ibi bintu bijanye n'indyane zishingiye ku moko zishingiye kuri politike muri kano karere hamwe abo bafata ibihano wo bumva kubera yuko hamaze imyaka irenga 60 hariho abantu bahunga bava muri kano karere k'ibiyaga binini baja muri Amerika, muri Canada, abandi baja mu Burayi. Hari abagenda biciye muri HCR babanje guhunga ibihugu byabo bakaja mu bindi bihugu, hanyuma HCR ikabatwara mu gihugu gira gatatu bakaja kuba muri ibyo bihugu. Abo bantu rero bose benshi bagenda bavuga nabi ubutegetsi. Ndabankakoro mu Burundi uravye politiki yabaye mu Burundi ku Burundi bwikukiye micombera amaze gukura ubwami hari abarundi bahunze nyuma ya 72 hari abarundi bahunze bagenda mu bindi bihugu. Abo bose bagenda bavuga nabi ubutegetsi bwari mu Burundi bakavuga nabi abatutsi ko ari abatutsi batumye bomoka bahunga. Ibyo rero byarabandanije urabona mu Burundi habandanije bavuga ko ari intwara gisirikare cyangwa intwara y'abatutsi kandi ntibyari byo kuko nimba ahava ubuhutu arahashingiye ku nka nibaza ko mu baperezida batwaye Burundi si bose igihe batwara iwabo bari bafite zijya nka 10. Ndababwiye kandi ibyo ndabifitiye igihamya ndabifitiye ibyemezo bitari biki. Rero ahaca haza ikintu gikomeye mbega ibyo bihugu byafatiye ibyo bihano u Rwanda ntibishobora kuba bishingira kuri ayo makuru bafise ikinyoma kuko abantu kenshi bahunga baje gukora nibara mu bihugu byabo 72 bari baje gutema bamwe bica abantu 93 batemye abantu bamwe barahunga kuko batsinzwe n'igisirikare aho bose bagenda bavuga nabi abatutsi nivyo byanditse mu mashini mu systeme yabo. Jewe mfise urugamba ndiko ndakora rukomeye go kumvisha ibyo bihugu byahungiwemo nabo bantu yuko abo bantu basize bisha abantu benshi batari bake benshi mu bahunze abo bafise basize bisha abantu muri cya gitabo kirimo abarundi bishwe 93 n'ababishe harimo abantu benshi babishe twasanze bari muri za Canada za Amerika abandi bari mu Bubiligi ibihugu byose mu Burayi barimo mu Faransa n'uyu munsi barimo. Hanyuma ku gihugu rero cy'u Rwanda bafatiye ibihano naho nyene tusubire tuyumvire kuva 59 umututsi yarirukanye mu Rwanda barishwe 94 bakorerwa ihonyabwoko. Ihonyabwoko ryaremejwe abakoze ihonyabwoko bari bafishwe mu mugongo nabo bafata ivyo bihano nibo babafasha nibo babaha ibigwanisho nibo babagaburi n'uyu munsi nibo bakibashigikiye. None uyu munsi abahunze b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu abantu bose bahungiye hanze bakenda bavuga ko abatutsi ari babi ivyo biri mu mashini yabo. None ba bantu rero bafite ingingo basaba bati none abatutsi ni babi koko kandi atari byo. No kuvuga ngo harabuze ukuri muri kano karere. Niyo mpamvu ikintu sinda gitebako abafashe ibihano bagafatira ibihano Rwanda
bafashe ibihano bitagira mvura bitagira iyo bija niyo biva nta nico bimaze nta nico bizoshikako icyo ni cyambere icya kabiri abafashe bijya bihano hariho ababigira nkana babizi cyane cyane nk'ababirigi ababirigi nibo Sekibi wa mbere shetani yateka no karere kacu aho bakolonije no kuvuga Kongo uburundi n'u Rwanda n'ububirigi nabo ndiko ndababwira kenshi sinumva ne ikibazo kigira ahubwo mukigarukana nababwiye ko abantu bakwiye kwirukanwa bakava hano ko atacu bamaze atari kutumara nta kindi kintu kimwe batumariye rero ububirigi bwigira nkana barazi ko ari bonye n'ikibazo ari bo kibazo hanyuma bagahamagara bashigikira kugira ngo babandanye batwica nabi ubwo gashinyaguro rero nkavuga yuko ibihano bafashitiye u Rwanda bamwe babifashe ko kutamenya abandi babifata bigize nkana ababirigi bo babifashe nyene bigira nkana kugira ngo nyene barafise abashigikiye bashaka nabo badashaka kuko nibo babikoze muri bukabapima amazuru y'abantu imisaya uburebure narababwiye mu biganiro biherutse yuko igitangaje ababirigi bakoloniza Burundi n'u Rwanda nta ruhusha bari bafise kuko SDN yari yabitegetse yuko u Rwanda n'u Burundi babifasha mu nzira y'amajambere mu iterambere kubera ko administration iby'intwaro byari bimeze neza gusoma n'ibyo bubirigi hanyuma ivyo babirenze ko baradukoloniza bapima amazuru abantu ivyo navyanditse mu gitabo nerekana ko ari racisme ububirigi bwazanye bukwiye gukurikiranwa hanyuma narerekanye ibipimo n'abandi benshi baravyanditse bafatirako ibipimo by'abatutsi ku burebure amazuru n'imisaya ivyo mu Burundi ntibisa n'ivyo mu Rwanda kandi narababwiye ko abarundi n'abanyarwanda nta kintu kimwe kibatandukanye cyo kimwe n'abo mu Burasirazuba bwa Kongo n'abagande n'Ubugande n'iki gice ca Tanzania kuko ukuye mu imipaka bashize muri ejo bundi bari abantu bamwe bahaba b'imiryango imwe nama ndiko ndababwira mwa abantu mwe mu biyaga binini ni murabe aha hantu tuba muri bino bihugu mukuye mu imipaka muyifuse murabe uko hari hameze abantu bari babaho hano bari abantu bamwe no kuvuga ngo iyo mipaka bayitwaza rero bacoberekana ko mengo bamwe ni bamwe abandi n'abandi ariko twese turi bamwe naravyanditse navyo mu gitabo narerekanye imiryango iba muri bino bihugu bitanu n'ihuriro ryayo hariho rero abantu usanga batazi imiryango yabo canke bigira nkana abo bazotubwira iyo bavuye tubamenye nuko rero ku ngingo u Rwanda rwafashe yo kwirukana abadiplomate b'ababirigi no kuri utoyikenguruka yoba aringayi yoba afise n'ibyo abuze mu mutwe kubera ko jewe nibaza yuko iyo ngingo yari yaratevye kuko atari kibi badukoreye nta kiza ababirigi badukoreye noneho ibindi mutazi abarundi benshi mutazi cyane mu karere k'iyaga binini mwe munyumviriza mbe mwari muzi yuko n'igihugu ngo bifashe uburundi kibanza guca ku ububirigi buteme bidakunda bivuze ngo kubera colonization batugize ingwati ivyo nari narababwiye ababirigi narababwiye n'abandi bo mu kindi gihugu kimwe ntavuze uyu munsi ndababwira ko ibi bintu byaraye bibaye uyu munsi ko bizoba nababwiye yuko ububirigi budashobora kuba igihugu kidufasha ku rwego rwa mbere gifata ingingo kubera ko nibo batwishe batwicira abantu none Ruvyira arihe Mushira Sona arihe Rwagasore arihe Ngenda Ndumwe arihe ibyo bintu byose hatwara ububirigi bagomba kuduha abo bantu kandi abantu bose bafise ico bamariye igihugu asanga u Rwanda Burundi baragerageje kugomeka kuri Kongo bikanka no kubera ko Prince Ruvyiro Prince Mushira Soni n'abandi ba Prince bari kumwe bagwanye barabiharanira barabigwanira baranabizira niyo mpamvu bitakunze ko u Burundi n'u Rwanda bifudika ni kubera abo ba Prince rero bagomba kuduha neza amakuru baduha amaraporo ariko dufise byanyegejwe bitavugwa Rikimasi yanditse haro n'ibindi bitavugwa birahandi bagomba kuduha raporo hebdomadaire turabe ingene bica abantu turabe ingene barenganya abantu turabe imanza za ngondagonde bacira abarundi kugira ngo natwe tuzibacire rero ingingo yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda niyo kubaho barakarama barakabaho nico gihugu dufise muri kano karere k'ibiyaga binini bindi byose biracyari mu bukoroni rero bakoze reka turabaho bwiyo bija reka turabe iyo bija turabe uko baza kwifata kugenda ko baragenda burya baragenda
kandi muri Kongo bitegure kugenda mu Burundi ho baba barazinga varize vuba baragenda kuko bariko bakoresha varisito na CNDD-FDD kumara abatutsi barabikoze 2022 barikora mu 2023 babikora 8 n'uyu munsi baracariko barabikora ndabwira abadiplomate b'i Burundi namwe varize muzegeze hafi y'imiryango vuba murafunga mugende kugira ngo mugume muri kano karere babiriki inama ndabagira nimwe nuko musaba ibiganiro mukabisaba abo mu karere k'ibiyaga binini mukabisaba mwakoronije mukabinginga mukaraba ko babemerera kugira mugirane ibiganiro byuguruye ibiganiro bizovugirwa mu kuri ibiganiro mutazotumiramo varisite mu genocidaire ibiganiro mutazotumiramo Chisekedi umugenocideri ibiganiro muzotumako mugatumako abantu bose bafise ivyo baharanira muri ibihugu mwakoronije kuko URN itamo neza yabaye kubera mwebwe iyo mutaza mukore ivyo byarasizime habihonya bwoko ntiyari kubaho muze tuganire twuguruye ikiganiro kibe ku mugaragaro ibihugu bibashigikiye bikomeye bifata ingingo bibe bihari hanyuma tuvugane kugeza urubanza rucize nuko jewe ndabibona nuko kandi nifuza ko bizogenda kandi n'intera ndabahaye mutabigize uko mugiye mu Rwanda niko nahandi ibyo bihugu bibiri bindi mwakoronije muzogenda murantunga sije nabirukanye kandi n'u Rwanda ntigwabirukanye nimwe muyirukanye kubera yuko muri babahe biyake mbere n'ibindi mu byitegure ko URN hitamo neza yahisemwo guhangana namwe kugeza ukuri kugiye habona mukareka kwica abantu bo mu Burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini rero nkaba nashaka gushimira abatwandikira abatwumviriza abadushigikira mwese mugiraho muba mwubahwe mugabo mwe maso abari mu Bubirigi cyangwa muri Europe murazi yuko bama ariko baravuga yuko Kongo ari residence ya kabiri y'umwami w'Ububirigi ahandi nabo bakavuga bati kazoza k'abanyaburaya ni Afrika ivyo murabizi rero mugomba guhaguruka tugaharanira kubaho tukabaho mu bwiganzure tukabaho mwituze mwitekana itekane murakoze Apotre Bernard Bongana reka ndagushimira ndetse nshimira namwe mwese mwaduteza amatwi mwari kumwe natwe ibiganiro byacu nakagaruka mugire aho mwubahwe murakoze